wamfashishije mu kunyobora mwigisha akandagatuye wewe dukomere nduru rimwe rashoboye yindi nguhindura umutima hamuhemukira abandi umunsi ubayeho utazi umuryango ukumere ukumbuye umugore wawe ukumbuye n'abana bawe iyo umwana arira nyina ntiyumve niyo we watwawe atari kubw'Imana ntuzoba ukibona kubera management bimeze gute kubera umuntu aza gukurikirana kino kiganiro akavuga ati kaje nifunze kumubera manager icyo biva ko genda umuntu mvuga ko nandika indirimbo zidapfa ndabye nk'indirimbo yitwa umusirikare ndabye nk'indirimbo y'ubumenyi Yes bakunzi bacubero TV kuri mikoro mukumwe na Jazime Masamba mbinyuma ya kamera na Alexon abaranya bahamasana ameze neza ishuri ryaratanguye abanyeshuri muri kino gihe usanga bambaye uniforme rimwe na rimwe kadosanga nta mufuko zigira sinzi yuko baba bataguza uniforme zishasha sinzi uko bimeze ariko nubwo biri uko uno munsi je nagize iba kujya guhura n'umuririmbyi Wawa byatanguye nk'ikiri gipeti uno munsi nituzi ko yaje kwishuri nkuko yabiririmbye tuzi n'ikintu na kimwe mubonanye mudukurikirana mukanda subscribe na comment Wawa urabona yuko ibintu byose bimeze fresh abanyeshuri bit bimeze fresh abatiye chess kwanza waje kwiga reka manzi nagwe kaze kuri Akarorero TV waje kwiga oya ndakunda abanyeshuri urakunda abanyeshuri ndakunda ishuri omega abanyeshuri bakunda umuririmbyi reka nabasabe muze muramutse sibyo none mukubite chess kwanza Wawa kwanza umviriza uyu unya n'umunyeshuri urabona magani yambaye nk'abanyeshuri kwanza ishuri yaratanguye umuririmbyi yaje kubatemberera mubona gute kwanza mwaryohewe azaririmba musubiramwo twagiye kwanza byatemuye n'ikiri gipeti a i u o e yes Tulemon babi bubobe no byatanguye nk'ikiri gipeti bampikije umbusavye capati batigenda school niwaheze uzoba umukuru byatanguye ngenda vyanka sinarinzi ico ngiye kuronka kumbe njamye rumurika rujana kubumenyi nigishwa kubumenyi nyakuri kuburonka rukwirindi bufyinyi banageze ku ntebe y'ishure ntangurana a b ngurikiza c mpaka kuri z data na mama bagiye gukora wakana mu kibare ciwe bavyifashishije mu kunyobora mwigisha akandagatuye wewe dukomere nduru rimwe rashoboye abanyeshuri nganya bagoma bakwihweza kandi bakunze no kungene uririmba ikibazo nawe waje kwishuri bimeze gute je n'ukuri naje gukeza kwanza umwaka mwiza ndawifuriza aba banyeshuri burya mwe hari ikintu mutazi nyamba mbona nambaye naberewe isheneti zibye cyane ifone nini nukubera nice ku intebe y'ishuri nkiga ndatekereza umwigisha mpanuye nkumviriza nukuvuga uno musi ndafise umuduga wi wanje uri hajya ndafise ahantu nja bakanyubaha kubera ishure umva kubera nahejeje ishure ndagira ibyo nshaka mu mutwe nkashira amafreshere kubera nahejeje ishure namwe ico no basaba nukwiga cyane umwigisha bahanuye mu mwumvire twari kwatembereye ku ishuri rimwe ariko risanzwe ryigisha neza turi kumwe n'aba musitari ariko nubwo byagenze kose twabonye yuko abanyeshuri bishimye bimaze kumvikana n'indirimbo yonyene aririmba abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bayikunze ugasanga impundu iri muri nyinshi kwanze umaze kubona abanyeshuri bakwitabira nka kujya anya umaze kuburirimba indirimbo nyinshi n'aba batamuzi uyu numwe mu baririmbyi no mwitwa Umuririmvyi yarimbaga indirimbo na satu bigitwa umusirikare ngo ubuzima bw'umusirikare bugenda kuri hangi kwanze tugende kuri kapera gatoya ubuzima bw'umusirikare bugenda kuri hange ingorane abona ni nyinshi ariko ababwitange yaba korora moso zaba yarujuje impange ariko kubwitegeko akabwirwa ngo witange asiga umuryango wiwe akarwanira amahoro abara bagenzi biwe bagatwagwa n'umuriro kubw'igihugu ciwe akemera kurara itiro naho ibikorwa byiwe bikamuhesha agaciro kore musirikare wamye witangira abandi uriho kubwineza bikazoshimirwa abandi naho biruka intumbero ntuzoca ufata iyindi nguhindura umutima hamuhe
uhemukira abandi umunsi ubayeho utazi umuryango ukumerewe ukumbuye umugore wawe ukumbuye n'abana bawe iyo umwana arira nyina ntiyumve niyo we watwawe atari kubw'Imana ntuzoba ukibona ba mazi imisi numva amasoro mazi imisi numva amabombe iyo nimwe mu ndirimbo zamenyekanye ndetse no mu gihugu cy'u Burundi irandika izina ariko siyo gusa yanasho no kuturirimbira indirimbo ari kumwe n'abana b'igihugu abajyanitwa abanyeshuri umwe ntikwashitse kumubaza ati wowe ushaka kwiga kugira uzoshike kuki Wawa kwanze wabonye abakunzi b'umuziki kwene bakwakire kuko bajya bari mu bana b'igihugu bumviriza umuziki wabyifashe mu gute nukuri kwanza ni ijambo ryiza n'ikibazo ciza kubera nk'ubu urabona abana niho bagitangura n'umwaka w'ishure kwanza ndabipfurije umwaka mwiza wo gutangura ivyigwa ni na kimwe notera kamo umwana wari wese yoba yumva mu mutwe ariko haraza ubwenge akibona umuvyeyi yitanze akamushira ku ntebe y'ishure nukuri niyitange yige nimba ambona kuri televiziyo zitandukanye ngenda aha ndashobora kugenda ahantu sishobora kurara inzara ndashobora kwitura abategetsi bakomakomeye bakavuga ati ujya ni wa muhungu umuririmbyi nuko naciye ku ntebe y'ishure ndiga ndumviriza ibyaba abarimu basaba ndastraginga ariko ndavuga ati ndageza aho ngeze ndaheza ishure no kuvuga umuziki bica binyorohera gukora nyamba haba ari mu ndimi izarizo zose ndashobora kuririmba mu Cyongereza ndashobora kuririmba mu Gifaransa ndashobora kuririmba n'ibindi bitandukanye mu Giswahili ibyo byose ndabikesha ishure niyo mpamvu mbonye ahantu haraba abanyeshure numva ntobura ico ngenda ndababwira mvuga ati bane komeza ni mwige ishure ngira akamaro cyane kuri mwebwe ku miryango yanyu no kubwo igihugu cyatwibarutse no kwisi urumwe mu baraperi basanzwe bakora neza mu gihugu cy'u Burundi ariko usohora indirimbo gake biva kuki Wawa turashaka tumenye ukuri biva kuki no kubera management bimeze gute kuba umuntu aza gukurikirana kino kiganiro akavuga ati kajeni ifunze kumubera manager icyo biva ko genda umuntu mvuga ko nandika indirimbo zidapfa ndabye nk'indirimbo yitwa umusirikare ndabye nk'indirimbo y'ubumenyi guhera ubunyene ari ijyambe dufate akiciyumva acavuga ati indirimbo ni shasha umuririmbyi ninde akumva ashaka kumenya kandi ari indirimbo zimaze igihe no kuvuga igituma rero nteba je indirimbo apana za indirimbo zitabagura imico n'akaranga by'igihugu zigisha no kuvuga ururungano turiko turabona abanyeshuri bariko bariga tutababereye icitegererezo ciza tuzoba turiko turica uburundi bwejo niyo mpamvu ntegezwa guteba gato ariko natari cyane nkiyumvira nkavuga ati iki ciyumviro kirakwiye koko kiririmbwa nkahanuza abantu abana bariya nkaca mu buyobozi butandukanye mvuga ati iyi ndirimbo mumva gutera kwiye koko gusohoka niyo mpamvu kwanza kuri je wari manya na Double J chango ase kwanza ulivovaa we ni kifaa sezi ficha we kwangu wafaa brain kama tani mwili mafuta natamani niwe nawe kama makuta una dance kinoma bila waswasi umbo lako la maana wewe high class nitakupenda sana ndoa waswasi ukikubali walete yangu briefcase fiti kwenye onja hebu ni aje kaka nakubali hebu nipe cheti sitovunja zimegongana chapati bush wanja tusipoteze wakati nipe kiganja jangu kwangu ni kwite manzi wangu gifti toka kwa Mungu never swezi kupa uchungu iyi nimwe mu ndirimbo yakoranye na Double J akiri muri Band Boy Double J indirimbo yakunzwe n'abarundi benshi bagiye bacandukanye ndetse no hagati n'igihugu hanze mu mahanga barayikunda kwanza video yayo ko kitaboneka video ni mfise sijya gusa ni nyinshi izi zose z'umusirikane nyinshi ndiko ndategurira ama video umva nabaye ndatanga ama audio kubera wazi audio ni etape mu ma etape akomeye muziki ntokora video utarakora audio so nabaye ndatanga ama audio kwanza bazumve bazikunde bashobora no kumpa amaide niyo mpamvu nze gusabagire ama subscribe kuri ma YouTube channel yanje kugira babuze babona ibikurikira no kuva maze kugira subscribe barashobora kugira ama commentaire bakavuga ati turakeneye video dushaka ko video bambaye gutya aba styliste bakagira ico bavuze maje ni bimwe mu project mfise ngiye gukora vuba kabisa ama video indirimbo zanje zose ego muga nubwo bimeze uko ntiyamaririmba urukundo gusa ntiyamaririmba abana gusa kugira bige biteze imbere yamaririmbira n'igihugu tukenda kwanza kuri kaperi ndimbo ishasha yiwawe gihugu canje mwamuko ya Rwagasore niwe mwene mwezi mtaga mwambutsana ntare bwami bw'abarundi kizigenza mu birere
mutere isi ntiba handi barundi ni muri mutere amadahigwa ni meza ayo kunywa niyateka ahataraza zoza twikamira muri Tanganyika kuri cyoho kuri gweru urahashika urazi isoko ryaniri uzi naho rushika ndaya barundi ninde nobona gutuka ukwibagira kirundi mbega no byubahuka mututari gito nk'umutima utinye kibi uri isoko ry'ibitito bibuza gukora ikibi muntu urenga yuko abantu bashavuga ati umuririmvyi arashoboye wowe namubise amamiliyoni ingo ufata amafaranga umushiremwo hanyuma ejo yakutabona umusaruro ndazi yuko ufashe nk'imiliyoni jana ukamushiramwo wawa ntuwo kwigera uhomba na gatonya amakonsiri wo yaronka ndetse no kumenyekana ugashobora kumenyekana ukamenyekanisha ibintu by'iwawe usanzwe udandaza cyangwa usanzwe ukora cyo kikagenda neza wawa muri kino gihe hari ugwaruka rusanzwe rukora neza niba he baririmbyi batanu wo buzi bo bakora neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka ruko rurakora ni benshi mvuze batanu bandiko ndarenganya ariko benshi barakora kabisa ni benshi bakora neza kandi ndabibashimira no kuri by'ukuri ego uri mu baririmbyi batanguye kera muri kino gihe aba legend nawe no gusha mu legend mwifata gute benshi barakunda kuvuga aba bakicaruka yuko mufisa kagaye mutaba supportinga ariko ndashobora kubona yuko inguvu ziriko ziraza abaririmbyi aba legend bakera basigaye ba supportinga ugwaruka rutonya turabona yuko ugwaruka rutonya ari abantu baduza ama views menshi kuruta mwebwe mwebwe mubona byapfiriye naho byapfiriye ugwaruka ruko ruraruka nuko ico no babwira twese turafise abakuru badukuriye no kuvuga nimba narakoranye indirimbo na Farias gakorana na Sadbi gakorana na Bamatabaro n'abandi suko ndabakuriye nka Farias n'umuntu yatanguye nanje ndamufana ndumviriza rero hari indirimbo mwakoranye na Matabaro ngende kwanza kuri cafe niyo mpamvu rero ubwo gwaruka goza rutwitura natwe no kuvuga ubuzonyitura nzomufasha hamiyo ndirimbo ivuga ngo yari umwana w'intore level igiye kure yala marcha muri ville agategwa dollar yagera mu babire hakaba amavibrera ukubwira bamubwire bakongeza utubure ndavyumvise cyane ndavuga nti ni blague nti tuzohura maze ndamutere dage abavyumva bakavuga ngo nyadroge ngo n'abakashman yarabanki ya mabage imwe mwari mu Farias kuya tubereke yuko uyu muririmbyi sumuniga pop hapo no mu star ya wawa kuri flow ni nka gun kuri so toujours nkora byo speed nkizimira byo kubambera ikibazo genda frappa nka baton ni mind zikomeye nka etage na beton Wawa uri mu baririmbyi bakora neza kandi baririmba neza bandika neza indirimbo habuze iki kugira utera imbere tukubone ku rwego rw'abandi basani bakomeye cyane ikibuze ni support y'amafaranga abantu bafise imitahe babishiremo amafaranga dukunda ivy'iwacu dukunda abastar bacu nkuko babikorera abanyamahanga urabona ko kenshi haje abanyamahanga hatangwa ama miliyoni menshi aje kuri jewe nokora umuti maka ngiye kuri stage yo muri America bazanye 50 cent yaje canke Lil Wayne bakavuga ati iyi ni indi mpano mbonye ntarinzi kubera impamvu ya mbere je nkorera rap ku murisho w'Uburundi kuri Burundi ngoma ego urumva naho twoja hariya bacabona ko ari yindi kayasi kindi kintu batazi nowe muraperi ngamu gice Burundi utinya nta muraperi ntinya kabisa no mbeshe ukubesha ni bibi nta muraperi kabisa no ntinya ego ndabubaha turubahana nabo baranyubaha gusa bo barantinya ariko je nabo ntinya nifuza yuko umunsi umwe haje batu y'abaraperi gusa tukarabura utundi kuko mwari wese yivuga ati je nakaze kurusha ubundi ubona iyo batu oja ico kintu nibagikore ni mugikore kubera je ndo mu sniper ndo musoja w'umusirikare w'umuririmbyi so ico kintu ni kintu ciza ni ibintu biba no kubandi turavye dukunze kuraba uburorero hanze nk'ivyo rero byo dukwiye kuraba ndi turaba ibibi kuraba bajya abantu baza babomora imico y'u Burundi barinda ibintu tabaho turaba ibintu biba bikenewe byo shobora kudufasha twebwe bigafasha n'igihugu nk'ivyo nivyo biba bikenewe wowe reka ndagushimire cyane niba ziko twayaze neza nukuri ndagushimiye cyane shimiye abariko barakurikirana ETV Cyubahiro TV nimwe bagire kugira subscribe kubera nimba mubona uno musi batumiye jewe ejo bazotumira n'uyundi rero umaze kugira subscribe nukuvuga bashize kwa akantu aho nyene direct amagacaka kukaza muri telefone ya ka message bakakwereka ati umuntu kanaka byagenze gutya na gutya so ntibibagire nanje ku ma channel yanje ku ma social media inkoresha bandiki ijambo V na G hama Wawa mu Kirundi canke mu Giswahili bacabone ibikorwa bishashi kandi nkemera ko ngiye kuzana n'ikindi kintu gishashi igisasu cy'ikibomb gikozwe kuri rap ikorewe kuri instruments za kavuki na hari tradi moderne ariko bazobona ko hari signature tuko turakreya y'u Burundi ego murakoze warize
narize humanité naho nariga université byose turabishika ko ni pole pole yeah. Urakoze cyane. Namwe murakoze cyane ndabashimiye gose ndashimiye n'abamfata mugongo bose uhere kuri producteur Akarorero no manager wa Kim Friends n'abandi benshi sino bavuga ngo ndabaheze nukuri murakoze nawe Jasmine ndagushimiye na cameraman. Respect bro. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexon. Twari kumwe n'umuririmbyi abizi neza cyane buzi ko atabyazi kuri kwimana mbere. Noba ndamuburiye eshima gusishira babwiye cyoco arabizi. Genda kuri YouTube yiwe mukande subscribe mwongere munashare ko commentaire ndiri muzose muze gusangaho. Mugabo dose uza gusanga ari ubuki turabakunda cyane.